vyo kumvikana yuko ama entreprise yose yumvikanye kubaka amazu, ayo mazone yose yocaje inama bakavugana yuko bazokubaka amazone bose apfa. Nukuvuga yuko ari ikibazo kijanye na conception y'iyo plan y'izo zone zubatswe. Je ndiko ndavyumva mugabo sindi umuhinga, ni ikiyumviro ariko kandi mbona gishobora kuba gifise ivyemezo vyinshi gusumba ibindi vyose vyo kuvuga ngo bazubatse nabi ngo nicyo gituma ziva. Nibaza ko na plan twabahaye bubaka, nibaza yuko twabahaye plan nitegerezwa kuva. Nibaza ko ubushikiranganje bwateza kuba bwararavye cyanye kabara bikoze kubera ikizipfa. Nyakuba mushikiranganje wa mbere, ibisata mwene ibi iyo turiko turabidondora tubishira mu maraporo, mu gihe hogira igisata na kimwe kibagiranwa, ana cyane mvuge nk'amasosiyete a participation publique, hakagira igisata kimwe twibagira, kiba igisata societe publique yasizemwe imitahe, tugasanga nitwagisize ku ntonde z'ibisata biriko biratangirwa raporo, ico gisata tuzosanga carahindutse akibare kabandi bantu. Aha rero turabe neza yuko aya masosiyete ya participation publique yose aho yasize imitahe ya leta hose ko tuhakorako, hanyuma naho nyene tugasaba ivyegeranyo vyaho. Kubera iki ndabivuze gutyo? Nibaza yuko abatari bake muzi neza yuko ibigo bimwe bimwe nka za Fest, za Fenakobu zigitangura leta yarasizemwe imitahe, kandi nuno muzi Fenakobu ikukira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Ivyo bisata rero aza Fest no musi uvuze ko ari gisata ca leta, ariho tandasi mbere benshi bavuga bati iki gisata nica bikorera ivyabo. Nibaza ko ivyo byose dutegereza ni reference nafashe, kandi tuma yuko dutegerezwa kumera amagabo tukaraba ko ibisata vya leta byose birimwo atagisata cyasigaye inyuma, kubera yuko gikurikiranwa na societe leta yasizemo umutahe. Iyo societe yasizemo umutahe mugabo gacu usanga iyo societe yasizemo umutahe n'uwa leta ugacumenga ibona umenga n'umwuzukuru ni muraba, ariko kandi naho nyine umva bagiye yo amafaranga ya leta. Hanyuma ikindi nagire nongereko nikijanye n'ibisata nyene leta ishiramo imitahe, amugasanga ivyo bisata nibiriko biroroherezwa. Aha nagire mvuge nk'igisata kitwa STNB, leta yasize imitahe hamwe na Star Time mugabo no musi ibandanye ikora ivya Star Time. Uno musi rero sinzi vya STNB navyo ukuntu bizotera imbere mu gihe leta Star Time ibandanye ikora ivya Star Time, kandi ivyo Star Time ikora ari vyo societe STNB leta yasabiye ingurane y'amafaranga ari vyo ukora. Ibi byose rero nivyo gukurikirana hafi kugira turabe vy'ukuri yuko aho leta ikororeye urufaranga hose abandanya hakurikiranwa. Ico nagire ndangirize ko nakengurutse cyane kwa makomine ariko arakurikiranwa ukuntu atoza ubutunzi bw'abene igihugu. Je ndabwite bw'abene igihugu, kuko ubwo butunzi niyo bwakurikiranwa bizofasha vy'ukuri ya ntumbero leta yafata yuko yegeranya makomine ku buryo ayo makomine aba umushinge akaba intango y'iterambere ry'abene igihugu, abene igihugu bashikira kuri iryo terambere. Vy'ukuri tuje muri rya terambere rikomoka ku mwene igihugu rikongera rikamugarukako. Ico nagire nsabe rero nyakuba umushikiranganje wa mbere nuko nubundi n'aya makomine nayo nyene dukurikirana ibikorwa akora, dukurikirana ukuntu atoza ubutunzi bwayo, mugabo nayo nyene twongere twumvirize n'ibibazo vyabo navyo kugira tubitorere inyishu, kuko nabo nyene hariya barafise ibibazo. Nibaza ko navyo nyene bikeneye yuko bitoregwa inyishu. Nakare basogokuru barayamaze bati umweni mushasha utera amabavu. Nyakumushikiranganje wa mbere yabivuze ko no muri aya masirigitiri yandi yose
asanzwe yegereye hafi y'ahagira coordination gusanga naho nyene hari ibibazo. Nibaza ko no makomine ibibazo biriyo naho nyene bene wacu bashiki bacu ba mustaneri tubabe hafi kugira ibibazo bagize tuze turabigira ibyacu niho nabo nyene bazokora bisanzuye babona by'ukuri yuko bashigikiwe hanyuma kugira dushikane by'ukuri yaterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako. Izirenga 60% zipfa izubatswe muri Burunga rememe chiffre zikaba zipfa, izubatswe muri Buhumuza nazo nyene zikaba ziva izirenga 50 igitigiri nk'ico, muri Gitega co kimwe, muri Butanyerera co kimwe. Jese n'umuhinga mu vyo kubaka none ayo mazone ava nabatsindiye amasoko bubatse nabi canke bari bavyumvikanye baragira inama baravuga tuzovyubake kugira bizoce biva vyose canke banyakubahwa ni kibazo c'uwagize conception y'igisenge cy'iyo zone. Nibaza ko nahubwo nyakuba mushikiranganje wa mbere nibaza ko mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bakwiye kwiyevariwa bakaraba mbe iyo pra bagize y'igisenge kinyegeje barayize neza barabona ko icyo gisenge kinyegeje kitazova. Hagi bisenge binyegeje birafise uko vyubakwa nuko babihengeka kugira amazi agiye ko aca abandanya agenda nahashikiye ashikira ahantu hagutse abandanya agenda, kuko sino nivyo kumvikana yuko ama entreprise yose yumvikanye kubaka amazu ayo mazone yose yoshaje inama bakavugana yuko bazokubaka amazone bose apfa. Nukuvuga yuko ari ikibazo kijanye na conception y'iyo plan y'izo zone zubatswe. Je ndiko ndavyumva mugabo sindi umuhinga ni ikiyumviro ariko kandi mbona gishobora kuba gifise ivyemezo vyinshi gusumba ibindi vyose vyo kuvuga ngo bazubatse nabi ngo nicyo gituma ziva. Nibaza ko na plan twabahaye bubaka, nibaza yuko twabahaye plan nitegerezwa kuva. Nibaza ko ubushikiranganje bwateza kuba bwararavye cyanye kabara bikoze kubera ikizipfa hama bagakomunika n'igituma basanze ziva, kuko n'ahandi ho ucumenga ni vya bindi tumaze mu imyaka myinshi bavuga bati nibiturire vyatanzwe nibiturire abantu bari muri ayo mazone, ugasanga naho ubwo twebwe nyine turiko twicafuza hagati yacu n'igihugu gicafura, ugasanga atanu wariye n'urufaranga na rumwe naho ubwo ari kubera iyo conception y'iyo zone uko izokubakwa nuko izosakagwa arivyo bitagenze neza. Murakoze. Tusharo turaba kumbure ubuhinga bakoresheje n'ukuntu babikoze canke aba ba engineer bagira surveillance baravye gute niki, mugabe ico twibaza niyo ziva turibaza ko ari gikorwa coroshe kugira gutosora, ni ikibazo coroshe gutosora kuko kenshi na kenshi zirya nzu usanga zitagira imigongo niko no bivuga, usanga kenshi bataravye amazi ukwaza ukwangana aje rero ari menshi ntaca sohoka n'ingoga novuga acahuga aca deborda bikaca rero bigorana kuko niyo ziva biraboneka yuko ku biharuro dufise tubona kenshi ziva iyo haguye imvura nyinshi cyane. Ivyo vyose rero nivyo vyo kuraba kugira tuzoce dutosora ari nk'imireko yoba ari mitoyi iyo abari bisanzwe abari amahera make byari vyo vyose ibikorwa nyamukuru vyarakozwe nizirya mpome na rya pavement na rya mabata ariko nahasigaye utuntu two gukosora duto uko nkuko babivuga kubaka birashika kaba mutunenge mugabo nuko tutari bwo dushike ku mwanya wo gukuraho utwo tunenge twose kugira koko tuvuge duti turazitoye burundu kugira dutangure kuzikoresha burundu kuko nyinshi nivyo
zirateye imbere mu bikorwa mugabo ntazo turakira burundu nyinshi. Rero nkuko ibiharuro vyagiye birerekanwa nizo harimo uko nizo ziba zakiriwe tuhaheza tukarindira umwanya kugira turabe koko tundi tunenge tuzoboneka mu nyuma. Rero nivyo tugiyemo, turibaza yuko umwaka twagarutse gutanga raporo tuzoba twateye intambwe kuri iki gikorwa c'amazone. Murakoze, Imana ibahezagiye.